nitwa Pasteur Nizigama Esron nkaba n'umukozi w'ishengero rya Pentecote mu Kayogoro. Batangujwe n'abamisiyoneri bavuye muri Suède, hanyuma umunsi wo gutangura zari tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 1935. Nico gituma rero tumaze imyaka 90. Hanyuma kuko ijambo ry'Imana rifise ububasha inkomezi, igikorwa cy'Imana cyose gitangura umenga ni gito ariko kigakura. Ijambo ry'Imana ryaratanguye rirakwira mu Burundi, uno munsi rirashitse no mu mahanga naho kigeze. Rwaruka bwa mbere nuko rukunda Imana, wigishijwe ijambo ry'Imana bagakunda gukorera Imana. Ivyo vyatumye rero bubaka banezerewe. Ku bandi icyumviro no babwira ubwa mbere nuko bareresha ijambo ry'Imana, nico cyiyumviro gihambaye, ibisigaye birakurikira nk'ivyamwa. Murakoze cyane. Ego, ico kivuga ubwa mbere ho tugisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice c'indwi umurongo w'12. Cari gihe Abisirayeli bari mu bibazo, hanyuma Samweli aja abona Uhoraho arabatabaye, niyo yashingibuye aryandika ko Ebenezeri. Natwe nk'ishengero turacari mu isi, Satani ahaca ni henshi, twaraciye mu bibazo bitari bike, niyubire bigashika igihe bivugwa ko itazoba, ikavugwa ku bintu byinshi tukihebura, ariko tubonye ibaye, nico gituma tuvuga tuti Ebenezeri, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Ubwa mbere no kwakira ijambo ry'Imana tugakizwa, hanyuma tukayikorera, imperuka tukazoja mu ijuru. Ico nico nifuriza ishengero ry'Imana. Ibikorwa vyabo ntivyo bivya hano mu isi kuko naco vyo bamarira, ariko twese dukore dufise intumbero yo kuzoshika mu ijuru. Mu myaka iri imbere nkabifuriza kuguma mu gakiza, kuko Satani arashaka kudusubiza inyuma. Kwishengera ico ndaritekerera nuko uyo munezero y'amahoro atangwa n'Imana yoguma mu mitima yabo. Satani yama yifuza kutuzanamo impagarara, ahatari hake, abenshi bakifuza ko woba uruhagarara, ariko ishengero ry'Imana rije rigumana umunezero. Murakoze cyane.